iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubagiza ko amakuru agizwe ko ariko aravugwa muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cyane mu yarabana n'umutekano, tukaba turi kugenekerezo ya kabiri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023. Na makuru tuza kubabwira ikete rihambaye ryandikiwe umukuru w'igihugu n'abasoda barungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku masezerano yabaye hagati y'ibihugu vyompi, yatewe ko umukono n'abaperezida bo haribo Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Gusa imbere ko tubabwira ivyaya makuru abana n'igisirikare ndetse n'umutekano, reka tubanze twipfurize isabukuru nziza y'amavuko ku mupfasoni Denise Nkurunziza Bucumi. Guca bugufi bitera iteka ntibisaba kwambara miliyoni 80 ku munsi kugira umuntu abe uhambaye. Iki akaba ari kimwe mu vyigwa dushobora gukura kuri uyu mupfasoni ndetse no kwicisha bugufi. Turamwipfurije kugira isabukuru nziza y'amavuka. Murano makuru nkuko narimeje kubabwira, tukaba tugiye kugaruka kukugena abasirikare b'u Burundi bari kugwana muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo basabira zimwe mu ndongozi zikomeye zinafise amapete kuva kuri koloneli kuduga hejuru ibihano. Akaba ari ibaruwa ry'umusirikare kuri Perezida Varisito Ndayishimiye. Ni ibaruwa mugomba kumvirizamwo neza kuko irimwo n'amabanga ahambaye. Uti nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ukabana kizigenza w'intwaramiheto z'u Burundi, n'iteka ntangere ryo kubandikira ndabamenyeshe bimwe mu bibazo bihanze abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Tafok muri Kivu y'uburaruko, aho duhanganye n'umuhari M23 ushamiranye na leta ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu, abasirikare twese turashima kubona warakoze ikintu cari carananiye intwaro zose mu kudukomoreza agashara kacu kahora kibwa. Ivyo yadukoreye muri ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ntituzigera tuvyibagira. Watugarukiye tugeze habi cane, ni nayo mpamvu twizera ko n'ayandi marira yacu uzoyatahura ugafata ingingo zibereye kandi zubahiriza umusirikare w'igihugu. Nyene icubahiro kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 twaragwaniye muri Kivu y'ubumanuko mu rwego rwa Tafok, aho tumaze imyaka 2 tugwana na Red Tabara be na FNL ya Nzabampema. Twagwanye mu buryo bubi cane mu gihugu tutamenyereye, twarahaburiye abasoda benshi rwose, atari uko tutazi kugwana ahubwo kubera tudafise ibikoresho bikwiye, maze abasoda bakagwa mu mitego bagiye gusuma, bagiye kuvoma mu myonga canke bari mu ngendo zirezire zosavye ko abasoda bagira ikibunguruza. Ivyo twaravyihanganiye kubera twaba tuzi ko tugwanira igihugu cacu. Ingwano twajemwo muri Kivu y'uburaruko kuva muri Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2023 niyo tutumva. Hano twambara umwambaro w'ikindi gihugu, twambara ibendera ry'ikindi gihugu, tugwana twitwa abakongomani, tujana ku rugamba n'abantu batari abasirikare bitwa wazalendo. Bamwe bavuga indimi tutumva bikagorana ingene dukorana, tugenda dufise ubwoba kubera inyigisho ba wazalendo bahabwa. Baja ku rugamba bazi ko bagiye kugwanya abatutsi, mu gihe muzi ko igisirikare cy'u Burundi kivanze. Iyo ntambara iratugora gutahura, ndetse bamwe mu basirikare bacu barafise ubwoba ko bashobora kwicwa nabo ba wazalendo nyene. Muherutse kuduha umurongozi mushasha Colonel Leandre Kavamahanga, kandi mwaragize neza, ariko ijambo yaduhaye ntiryaduhumurije. Yatubwiye ko twaje kugwanya Red Tabara na Nzabampema, abo nabo twabasize muri Kivu y'ubumanuko, hano mu buraruko tugwana na M23. None bigenda gute ngo batujane ku rugamba batubahuka no kutubwira umwansi uwariwe? Nyene icubahiro twaragorewe hano muri Kongo ku burongozi bwa Colonel Emmanuel Haringanje. Abasoda barishwe n'inzara kugeza aho bamwe batangura kwiba.
nimwibaza namwe kubona umusirikare asigara agaburirwa bitumbura kandi tuzi neza ko amafaranga y'ibifungurwa yaguma atangwa. Turazi ko umusirikare yandikiwe amadolari 3 yo gupfungura ku munsi, ariko nk'abagiye kugwana baramaze iminsi 3 badafungura, bagaruka bacira urukonda batagira n'amafaranga 50 yo kugura ibombo yo kugarura amate. Abasirikare bari muri brigade ta major ya Colonel Haringanji nta kindi bahora bapfungura atari ubugari bw'ibigori n'umuceri, mu gihe bari muri batayo zindi baronka inyama, ibiraya n'ibindi vyinshi, mbere bagasigara n'utureserve bagura amayinite. Twebwe turi muri brigade EYM ivyo ntibibaho. Ikindi catubabaza n'ingene atemera kwatsa groupe electrogene ngo nituronke uko dushira umuriro muri telefone. Colonel Haringanji yaratwishishije inzara, turasavye mu mukurikiranire abihanirwe. Turifuza ko kandi umupfasoni wanyu yomenya buno butumwa, turazi ko akunda abasirikare. Kera tutarongererwa agashara twahora tubona ingene twumvira akagongwe, agahagarara mu nzira akatugurira akantu canke akadupfumbatisha amafaranga. Turasavye amenye ayo tugorewe muri Kongo maze atuvugire. Colonel Haringanji yaramenje turi ku rugamba, yatanze itegeko gukurayo bamwe mu basirikare repli tactique, mu gihe abandi twariko turarasana n'uwo twita umwansi. Ivyo vyatumye komanda batayo ta Fox 6 yisanga asigaranye abasoda bake cane, navyo vyakweza urupfu rwa Major Ernest Gashira hamwe n'abandi basoda benshi, abandi bagafatwa miri batagira gitabara. Iyo komandema Colonel Haringanji yakoze nayibazwe kuko yicishije abasirikare benshi b'u Burundi. Nyenicubahiro, twarababaye cane kubona abadutwara babaza ibibazo bagaca baja gufungwa mu Burundi. Nitwumva icatumye Kapiteni Bayubahe Emery, Kapiteni Manirakiza Jean Marie ndetse na Lieutenant Bararunyeretse Roger bafatwa. Ibibazo babajije nivyo twese dufise, aho gupfunga abavugizi nihatorwe inyishu y'ibibazo. Abasirikare ba Kongo nabo birirwa baradukekeza ngo tweho turiho amadolari menshi. Ayo mafaranga bavuga ntayo tubona. Turasavye mutubwize ukuri amafaranga Kongo itanga ku musirikare wese w'umurundi hamwe n'ingene akoreshwa. Turababara kubona dupfa taco dusigiye imiryango, ariko tukumva ko turihwa amamiliyoni kubera tutaronka umuco. Turaheza tukizera ibihuha vyose biriko biratangwa hano, tubibwirwa n'abasirikare b'iki gihugu twita ko turiko turagwanira. Turababara kubona umusirikare apfa umuryango ntubimenyeshwe, niyo bikozwe tukumva ngo igisirikare kirungika agakete mw'ikomine. Nyiricubahiro, turasavye umusirikare agome yubahirizwe nk'uko vyamye. Gupfira igihugu ntibiteye isoni. Nimubwire abana bacu ico turiko turagwanira, maze naho bazogera agahinda ko kubura umuvyeyi baze basigarana iteka ryo kumva ko umuvyeyi yiguze igihugu. Ariko kandi turifuza ko mwotegura imigambi yo gushigikira imiryango yabuze. Iyi Kongo turiko turapfira nitanga ibizo sigara biratunga abana bacu nitwarwa ku rugamba. Kurya mu bikora iyo umusirikare aguye ku rugamba muri Somalia canke muri Central Africa, ni mu bikore kurya no ku musoda aguye muri iki gihugu. Nyenicubahiro mukuru wacu w'igihugu c'u Burundi, abasoda turagukunda, turagusavye ntutwibagire, dufashe turonke inyishu ku bibazo dufise muri Kongo. Turasavye kandi ntihagire umusoda w'u Burundi asubira gupfa yambaye umwambaro w'ikindi gihugu n'ibendera ry'ikindi gihugu. Twebwe ntituzi ico dupfa na M23 mu gihe dufise abandi basoda b'u Burundi hano nyene bajejwe kuja hagati y'abasoda ba leta ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse na M23. Urumva ntivyumvikana ko abasoda bacu bahindutse abajejwe kuja hagati yacu na M23. Ivyo bintu biratwambika ibara. Nimba Burundi bugiye mu ntambara nibuyemange, hanyuma tugende turi ingabo z'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Sintanze izina ryanje kubera ntazi ingaruka vyongera ko mu gihe abandi babajije baca barapfungwa, ariko ndumwe mu basoda bagukunda kubera aho wadukuye. Sinifuza ko mu nyuma woboneka nk'umwansi w'abasoda. Murakoze.
Ingi rero hakaba ari ibaruwa ry'umusirikare kuri Perezida Varisito Ndayishimiye, umusirikare ari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yarungitswe mu butumwa bw'amasezerano yabayeho hagati ya leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo irongowe na Antoine Felix Tshisekedi. Mu yandi makuru nayo n'ubundi arabana n'igisata cy'umutekano ariko gifise aho gihura n'ubutungane Mpanda, hari umugabo yishwe n'imbonerakure n'abapolisi. Uyu akaba ari Adrien Sibomana w'imyaka 37, yarafiriye ku bitaro bikuru vya Mpanda mu ntara ya Bubanza kuri ubu wa mbere w'iyindwi. Abo mu muryango wiwe bagiriza imbonerakure n'abapolisi kuba baragize uruhara mu rupfu rwiwe. Abo banyuma baramukubise cyane gushikaho atakaza ubwenge. Abanyagihugu baragize imyerekano bafise mu minwe ikiziga cy'uwo yishwe mu ntumbero yo gusaba ubutungane. Uwo mugabo yapfuye ku wa mbere w'iyindwi mu gihe abaganga bo kuri ivyo bitaro bariko bagerageza kumuvura. Kubw'amasoko yacu, Sibomana akaba yarapfiriye ku bitaro ngo ntiyari gushobora gukira uravye ukuntu yazanywe ngaha aremvye. Akaba ariko amasoko mu buvuzi ku Mpanda avuga. Uwo yapfuye yari yajanywe ku bitaro inyuma yo gukubitwa cyane n'imbonerakure n'abapolisi. Ivyo vyabereye ku mutumba Masha muri komine Mpanda ku muhingamo wo kuw'Imana uheze, mu gihe abapolisi bariko baraja gukizura barondera inzoga zitemewe n'amategeko. Sibomana yababonye ubwa mbere aciye agaragaza kwiruka kuburera abafise amayengero yazo. Umupolisi umwe yaciye arasa hejuru, Sibomana nawe agira ubwoba aca agwa hasi. Imbonerakure rero ngo zaciye zimusimbirako ziramukubita, yarataye ubwenge baca bamurekeraho nyene, bivugwa n'abanyagihugu aho bahavuye bamujana ku bitaro. Inyuma yo gutangaza ko yapfuye, umuryango w'umuhisi waranse kumuhamba, ahubwo bajanye ikizige imbere y'ibiro vya komine mu ntumbero kwerekana umubabaro. Ico kibazo carateye umutekano muke gushikaho Buramatari wenyene ahashika guhumuriza. Yemeye ko agiye gukora amatohoza kandi ashimangira ko bizokwijana atawuhwanye. Imbonerakure zivugwa muri ubwo bubisha zarahagaritswe. Igipolisi carafashe gukora inzoga zitemewe, ariko abanyagihugu bakaguma basaba amatohoza ku bapolisi bakoze ivyaha bimwe n'urwo rwaruka rw'umugambwe CNDD FDD imbonerakure. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.